antwa mu gihugu turafise abakristo turafise abakristo nibimenya twaratwaye n'abakuru b'ibihugu b'abakristo umukuru w'igihugu yafukama agasenga imvura ikagwa twarigeze kugenda mu gikorane mu Kayanza c'était en 2017 umukuru w'igihugu yarahagaze mu mvura amasaha 2 ariko arasenga kuvuga byo bisabisho by'Imana yavyakiriye rabo buturi mu mahoro kino gihugu cyacu cy'u Burundi ndabisubiyemo kino gihugu kigizwe n'amasengesho burya umubiri igihe tugaburiye ibiharage n'ibijumbu tuba tugaburiye umubiri akenera ivyo byo kurya ariko impwemu nayo irakenegwa kugaburirwa ni cya gihe tugira amafungo cyangwa twisonzesha ivyo byose murumva ko bijana mu buzima bw'umukristo canke mu buzima bwa kirema muntu murakoze muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi twashize Imana imbere ukuvuga ko n'intumwa z'Imana umva ari intumwa z'Imana zazishinze kuyobora abantu hama ikindi kintu nuko uburongozi bwiza buva ku Mana iyo rero uri kurarongora Imana usenga umva biba bifise akarusho cyane gose nk'uko uri kurarongora Imana uri kurarongora abantu udasenga amasengesho ni nk'amaraso y'umuntu y'amaraso ahagaze umuntu aragenda amasengesho n'umutima w'igihugu n'umutima w'umuntu dusanzwe turongoye umugambi bashimire bakiriho twiyumviriye kino kiganiro gihuza abanyepolitike abamashengero n'abikorera utwabo kugira ngo ubwa mbere dushimire Imana kubona iheruka gutera iteka Sebarundi mu kwezi kwa kabiri akaba ari umurongozi wa Union Africaine tukongera tukaragiza Imana iyerekwa ry'igihugu 2040 na 2060 ubwa kabiri abantu batari baki bamenye umukozi w'Imana Dr David Wall kuko arasengera igihugu kandi turiko turategura umuzo wiwe muri kino gihugu ciza cy'u Burundi kugira ngo azosange abatari baki bamaze kumenya uko Imana imukoresha n'uwariwe turafise imigambi myinshi ari 6 tuzokora ubwa mbere nayo mashure ubwa kabiri n'amavuriro ubwa gatatu n'amaforaje canke kabutaje amazi ubwa kane n'amabarabara y'imigenderanire ubwa gatanu n'ibiraro by'imigenderanire ubwa gatandatu ni internet ya rusangi naho rero turiko turavuga yuko dufise urutonde rurerure ariko wa mbere twahereye ko ku mashure ari nyene icubahiro umukuru w'igihugu ciza cy'u Burundi urundi rutonde uko tuzogenda turakora tuzogenda turababarira nabo twitirira izo ntwari nk'uko mubona teme ya ino conference iravuga kuri leadership jeune et prière ngira ngo ngerageje kuvuga mu Kirundi iravuga ku burongozi bwiza amafungo n'isengesho ikibazo ca mbere ngira ngo kiza kuba kuri mwese ndashaka mudufashe mudusobanurire isano riri hagati y'uburongozi bwiza amafungo na prière ni gute mwashoboye kwiyumvira yuko teme yoja hamwe ivyo bintu ari bitatu reka mpere kwa Dr Albin murakoze impamvu bashyize hamwe uburongozi amafungo gusenga no kwisonzesha nuko dufatiye akarorero muri Bibiliya abantu babaye abarongozi ku mwami Salomo yarasenga ndetse murazi ko mu isengesho yiwe yasabye ikintu kimwe Imana n'ubwenge ubwitonzi maze Imana ikimuha byose imuha n'ubutunzi Imana ibindi byose atayisabye dufise ingero nyinshi ba Esiteri ukuntu basenga bakisonzesha maze bagiye ibwami akaba aribo bagomwa cyangwa bashimwe rero ibyo byose mu gihe ari bitatu n'umurongozi irafasha kanatsinda murazi igihugu cyiza cyacu cy'u Burundi twashyize imbere Imana mu gutangura akazi turasenga igihe cyose umwaka ugiye gutangura turabishimira Imana
igihe umwaka ugiye kurangiza bose turabishimira Imana. Rero niyo mpamvu ibyo bintu bitatu twabishyize hamwe. Murakoze. Ntatevye reka negere hano washoboye kugira presentation kuri leadership politique, nawe nyene atubwire isano riri hagati y'amasengesho, leadership n'amafungo, isano riri hagati, kuko urabona ko iyi conference des leaders politiques, religieux et hommes d'affaires, iteme yayo igira ati ni leadership, prière et jeûne. Mudufasha mukatubwira lien iri hagati y'ivyo bintu bitatu. Muri kino gihugu cyacu cy'i Burundi twashize Imana imbere, ukuvuga ko n'intumwa z'Imana umva ari intumwa z'Imana zishinzwe kuyobora abantu. Hama ikindi kintu nuko uburongozi bwiza buva ku Mana. Iyo rero uri kurarongora Imana usenga, umva biba bifise akarusho cyane gose nk'uko uri kurarongora wowe uri kurarongora abantu udasenga. Iyo uri umukristo ukarongora mu bukristo n'aburongora baratumbera. Murakoze cyane. Ntatevye reka subire kandi twungurane ivyiyumviro. Donc muri iyi si irangwa n'inyungu z'ibintu novuga, none ukwisonzesha n'ingeso n'isengesho bifise ikibanza ikihe mu buyobozi bwanyu novuga muri leadership politique? Tuko turaraba turabona yuko abajene muri kino gihugu aribo benshi cyane rwose. Turaraba ku biharuro bitangwa n'ivyegeranyo byahabaye. Rero iyo ugize Imana abajene bakaba basenga ari abanyepolitike bakaba ari akarusho kaniniya cyane rwose. Murazi yuko abajene benshi bahurirwa n'ibintu byinshi, urumogi, inzoga. Abajene nibo batuma mu barabara, nibo batuma kubomora amabarabara, kubomora amazu, akaduruva kose gakorwa n'abajene. Rero iyo umujene yamenye Imana ushobora kumutwara muri iyo nzira. None ko bavuga yuko ibintu bitajana n'uburongozi bwiza byagenze gute, bimeze gute, hari ico mufise mufasha kugira ngo bari ngaha bashobora kumva ko hari ico bishobora kuba hamwe cyangwa bidashobora kuba hamwe? Murakoze, icyo ni ikibazo cyiza. Burya umuntu aremwe mu buryo butatu canke l'homme est créé en 3 dimensions, esprit, âme et corps. Ivyo bintu bitatu rero bibwirizwa gukorana bikaja hamwe. Niyo mpamvu bavuga ngo mu Gifaransa la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Muca mumva ko igihe udasenga, igihe utisonzesha, nta yerekwa woshobora kugira. Nivyo ibyo bikorwa murumva ko twabitanguye kandi bikomeza. Ivyo byose nuko tubikore, dufata ivy'umubiri tugafata n'ivy'impwemu. Ikindi burya umubiri igihe tuwugaburiye ibiharage n'ibijumbu tuba tugaburiye umubiri irakenera ivyo byo kurya, ariko impwemu nayo irakenerwa kugaburirwa. Igaburirwa ni cya gihe tugira amafungo cyangwa twisonzesha. Ivyo byose murumva ko bijana mu buzima bw'umukristo cyangwa mu buzima bwa kirema muntu. Murakoze. Byarashitse aho isengesho no kwisonzesha bibafasha mu gufata ingingo aho muherereye. Nimba byarashitse bikabafasha gufata ingingo, muduha akarorero mukatubwira n'ingene bigenda. Reka duhere ngaho bavuganje. Murakoze. Ingene umuntu aremwe muri mpemu yera. Iyo rero iyo mpemu yera utayifise ntuba uri umuntu. Mu buzima tureke n'ivyo mwaje kuvuga ngo mwarashikiwe n'ingorane mu buzima, umuntu ahura na byinshi, ariko ivyo uhura navyo si ngombwa ngo ubibwire umuntu. Iyo ufashe rero umwanya ugahamagara ndiho, ugahamagara Imana, ukamusigurira ingorane zawe zose, arazikora. Nobabwira je nko mu kwezi kw'icenda umwaka uheze, je nari nkomeye, ngiye ku kazi nyene nkomeye, ndumva imisonga musi y'ibere, ngiye kwa muganga bacambwira nta 72 ufise. Umwanya n'umwanya urashaka gupfa, ndabwira none nogira gute, ndashaka kuja hanze ntibikunda,
baca bantwara muri Tanganyika Care. Abaganga baje kunconsulta basanze mfise amazi mu mutima, bambwira ufise 20% de risque ndashaka gukira. Nce ndabwira okay, hageze ndagenda, hataragira naho ndakira. Barantreta, iyo ka yabaye ka special kubera ntibari bwayitrete, gukuramo umutima umuntu bakamuvoma amazi. Uko kubera kwizera ndi muzima. Urumva rero iyo ufise ibibazo ukegera Imana, Imana irakiza, nta namwe idakura. Tureke kuri twese n'igihugu. Murazi yuko ibintu byahitiye muri kino gihugu, ibyahitiye muri 1993 tucaruka 2015 byose twarabibonye. Byagiye kubera iki? N'amasengesho, n'abantu bagiye hamwe bagasengera igihugu. Ubuciye mu barabara ntawe gutera ibuye ngo uri naka cyangwa uri naka. Nukuvuga yuko amasengesho ni fondation y'ubuzima. Amasengesho ni nk'amaraso y'umuntu, y'amaraso ahagaze umuntu aragenda. Amasengesho ni umutima w'igihugu, ni umutima w'umuntu. Antwa mu gihugu turafise abakristo, turafise abakristo nibimenya twaratwaye n'abakuru b'ibihugu b'abakristo. Umukuru w'igihugu yafukama agasenga, imvura ikagwa. Twarigeze kugenda mu gikorane mu Kayanza, c'était en 2017. Umukuru w'igihugu yarahagaze mu mvura amasaha 2 ariko arasenga. Kuvuga byo bisabisho by'Imana yavyakiriye. Rabo ubu turi mu mahoro. Kino gihugu cyacu cy'u Burundi ndabisubiyemo, kino gihugu kigizwe n'amasengesho. Iyo atabara amasengesho ari amaresolution yafatiwe igihugu, ntituje muri bya politike ni menshi cyane. Twarafatiwe ambargo, turabaho kandi turavyibushe. None ayo sisa amasengesho. Murakoze cyane. Ikibazo nyene ndacerekeza kuri Dr. Albin. Hari ingingo zimwe wowe urafata kugira ngo no munsi initiative bashimira kiriho kugira higeze, ugire ko uduha n'akarori kugira ngo twese udupartage experience. Murakoze. Ivyo uri umuntu cyangwa uri umukristo, ngo rusanzwe turabakristo, nibwo buzima. Ijambo ry'Imana riraduha itegeko ngo musenge ubudahumeka cyangwa ubudasiba. Ni itegeko rero gusenga. Turasenga no mu mafungo, kwifunga cyangwa kugira ukwisonzesha naryo nyene ni itegeko. Hari ibintu bimwe kugira ngo bihave cyangwa ibibazo bimwe bisaba kwisonzesha. Akarorero muribuka muri Bibiliya hamwe havugwa babigisha bagenda bakirukana amadayimoni ariko akanga kugenda, baragaruka baravuga ati rega twirukanye amadayimoni yanse kugenda. Yesu Kristo arabishura ati hariho burya icyo mutamenye, hariho ibyirukanwa ibikugwaho n'ugusenga no kwisonzesha. Rero hari ibibazo bimwe bibyirukanwa n'amasengesho no kwisonzesha. Cengirwa ko ndabana akarorero no hano muri gihugu cyacu barabikora. Mu gihugu cya Israel basenga amasaha 28 kuri 28. Hariho imigwi, umugwi winjira ugasenga isaha yose, ubundi ukaza ukurikiranwa nta guhumeka. No mu Burundi rero uwo mugenzo mwiza urahari. Niyo mpamvu tuvuga ko urongozi bwiza, kwisonzesha no gusenga bifise akamaro, kandi natwe byaratugiriye akamaro kadasanzwe. No kuza mu gutegura no conference twarisonzesheje, turasenga kugira ngo abubahwa bari imbere zacu bashobore kuza kudushigikira, kuko iyo tudasenga bafatirwa n'amabanga menshi ntibari gushobora kuza. Kanatsinda he nabo twatumiye babuze akaryo ko kuza. Rero ibyo byose ni ibimenyetso byerekana ni inyishu nziza ziva mu gusenga no kwisonzesha. Muheje gutunganya ikiganiro ku ndongozi zitandukanye. Mbega ikiganiro cari kigamije iki? Gifise intumbero yihe? Murakoze kuri icyo kibazo. Niko dusanzwe turongoye umugambi bashimire bakiriho. Twiyumviriye kino kiganiro gihuza abanyepolitike, abamashengero n'abikorera utwabo, kugira ngo ubwa mbere dushimire Imana kubona iheruka gutera iteka Sebarundi
mu kwezi kwa kabiri akaba ari umurongozi wa Union Africaine. Tukongera tukaragiza Imana iyerekwa ry'igihugu 2040 na 2060. Ubwa kabiri kwari kugira ngo tuvuge abantu batari baki bamenye mukozi w'Imana Dr David Owol, kuko arasengera igihugu kandi turiko turategura umuzo wiwe muri kino gihugu ciza cy'u Burundi kugira ngo azosange abatari baki bamaze kumenya uko Imana imukoresha n'uwariwe. Ubugira gatatu kwari kwerekana tukavuga ibikorwa vya initiative bashimire bakiriho, uko twatanguye naho tugejeje. Uko twatanguye tukagura ikibanza c'hegitari n'inusu imubimbi, maze tukaba dufisemo umushinge w'amashure azitirirwa nyine icubahiro umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Niyo ntumbero rero nyamukuru yatumye iyi nama y'uno munsi iba. Murakoze. Impamvu twatoye ico civugo kivuga ngo uburongozi, amafungo no gusenga, nuko tuzi neza hari abarongozi bo kugwego rutoyi n'abarongozi bo kugwego hejuru. Mu gihe rero umurongozi wese nk'uko ijambo ry'Imana ribitwereka, dufatiye ku karorero ka Salomoni, yarasenze maze Imana imuha ubwenge, maze n'ubwo bwenge yarabukoresheje igihe yaca urubanza rw'abagore babiri bariko baraharirira ku mwana w'uruyoya. Si ivyo gusa, na Esiteri twarabonye ko yisonzesheje maze agasenga maze agatoranwa ibwami. Ivyo byose rero mu gihe bifatanije ari bitatu, tuzi neza ku murongozi uwo ari we wese ko bimuzanira ingaruka nziza, bikamutuma akora afata n'ingingo nziza zinateza imbere igihugu n'abarongoye. Murongoye umugambi mwise bashimire bakiriho, mwawimviye gute? Abo mwiyumvira kushimira bakiriho ni bande? Kuki vyabajemwo? Nivyo mwisanzemwo canke ni ngendo nshasha? Murakoze. Ibyo twabikuye mwiyerekwa kubera twari mu gusenga no kwisonzesha, maze namaze kubivuga yuko twatanguriye gushimira izo ntwari zikiriho, tugahera kuri Sebarundi umukuru w'igihugu ciza cy'u Burundi. Ariko turafise urutonde rurerure n'izindi ntwari zikiriho zakoze ibikorwa byinshi cyane bigirira akamaro abene gihugu n'imiryango. Abo rero nitwoshoka tuvuga ngo naka tuzomugenera ikiraro runaka, naka tuzomwitirira ivuriro runaka, mu buryo uwo mugambi tutarawushikako. Turafise imigambi myinshi ari 6 tuzokora mu kugenera, mu kwibuka izo ntwari zikihari. Ubwa mbere nayo mashure, ubwa kabiri n'amavuriro, ubwa gatatu n'amaforaje canke kabutaje amazi, ubwa kane n'amabarabara y'imigenderanire, ubwa gatanu n'ibiraro by'imigenderanire, ubwa gatandatu ni internet ya rusangi. Naho rero turiko turavuga yuko dufise urutonde rurerure, ariko wa mbere twahereye ko ku mashure ari nyene icubahiro umukuru w'igihugu ciza cy'u Burundi. Urundi rutonde uko tuzogenda turakora, tuzogenda turababarira nabo twitirira izo ntwari. Ikindi naco ni barabara, twaramaze guca ibarabara ry'ikilometero rihuza ibarabara rikuru ry'igihugu nimero 1 n'iyo site aho turiko turubaka. Ariko kandi nko kubajije turafise ikibazo c'ibikoresho byo kubaka, tugatera kamo rero abariko baratwumviriza kuza kudushigikira, kubera tuvuga ngo icivugo cacu ni igihugu nicubakwa n'umuntu umwe, cubakwa na beneco. Umwe azanye ikiro kimwe cy'imisumari, ubundi akazana ibiti 2, ubundi akazana ferabeto 5, ubundi akazana umufuko w'isima. Murumva yuko twese hamwe turi kumwe twese birashoboka. Ayo mashure azoca yuzura mu mwanya muto. Umugambi twumva ko wagutse, ibikorwa bigeze hehe? Nimba bitakiri mwibanga bizotwara uburyo bungana gute, mvuga mu bijanye n'amafaranga? Murakoze. Twamaze gutangura agapande gatoyi k'umushinge. Ikirasi kimwe twaragiharuriye, ikirasi kimwe kizotwara imiliyoni 250. Ni ibirasi 12. Muca mwumva ugwijije amafaranga bizotwara.